Ayaya. Imana ni nziza tuyongera amashi. Yesu ashimwe. Amen. Mu Faransa niwe yabivuze neza ngo repentance est la source de la vie. Ntiyabeshe vraiment. Siyo naye nje gushinga ariko nzoshinga intaho kuntu naje ngaha muri repentance ndimbwa birenze kubimbwa. Nta kazoza nabona nta buzima nabona ariko kuva aho tubonaniye n'umuvyeyi akansengera akanyatura ijambo ry'umugisha vraiment ubu ndiko ndabona hinduka mu buzima ndiko ngendera mu ijambo ry'umugisha yanyatuyeho gusa ikintu nyamukuru nje gushimira Imana nari mfise ingwara nari maranye imyaka 9 nari nayandujwe n'umujama nyene twakorana hano kereke pare sinzi uburyo yandozemwo sanga iyo ngwara yamfashe yarambangamira cyane mu buzima nari naramaze kwihebura imyaka 9 imfata buri munsi hari gihe yamfata ndi ku kazi nakazi nkabanza kugata kubera iyo ngwara ariko rero dimanche niyo natanguye kwandika kuri rwa rupapuro niyo nagize ya mbere igihe pastor yaravukamye kuri zo mapuro aho ngaho ariko arasenga je numvise ntanguye gucika intege mu mubiri numva nyene ndiko ndajugumira kuva kwa Mungu kugeza n'iyi saha nta na 0,% y'ikimenyetso cyo ngwara ndasubira haleluya nukuri ndashimiye Imana cyane sinumva ingene noshimira umuvyeyi wacu ukuntu agoma azana amayerekwa ayobeye atacanga abantu je nanje araho njana nkiyumvira n'egamana ingwara yamfata buri munsi ubindwi yose heza atani kimenyetso kweri ubwo nakize cyane ariko nizeye Imana ko nakize kuko indwi nini ya kare yamfata buri munsi muguba akaba atani kimenyetso ndasubira kumva ndashimiye Imana komera Imana mashimensi cyane nayijeje ikindi shimira Imana ndashimiye Imana yandinze ya gisida nari mvuye ngaha kuri eglise ngiye aho kuri permanence gutegera imizigo yari zananya amajaruguru Choge pastor yari yazindutse avuga ku mumarayika wa repentance nyene ukuntu aza tuzigama ngeze ngaho yo kuri foyer rero tucaduhura n'umutama ashwamengo nibabaze he baruguru n'urukoti igishakoshi acarampamagara arampagarika gusa ico gihe naribagiwe ko pastor yatubujije kuza ngo turahama amafaranga abantu bose tubonye basabiriza motife ngo barashonje ubwo yarampagaritse arambarira ngo je ngo mvuye hanaha ngo ngiye ngo guhiga kazi ngaha ngo rero ngo ndashonje ngo mfasha ngo nayi gitumbura wo bukozi cyo gihe naravyibagiye ko pastor yatubujije kuzaduha amafaranga umuntu wese tubonye asabiriza je cyane ibuka kwinzara yo ngaha muri iki gisagari babaza mitankora mu mufuko ndamuha amahera jewe rero naherutse ndiko ndamuha ayo mahera nagiye gutora ubwenge mpagaze hagati mu kaburimbi ubwo nza mbona akarakitizi kaje kamaze kwatsa amatara kayazimya katsa kazimya mpagaze hagati mu kaburimbi waherutse umuha mahera je naherutse ndiko ndamuha oya je nagiye gutora ubwenge mpagaze mu ibarabara hagati aho rero wamengo bambetonye mu iryo barabara biranka ko nsimbuka ngo niruke biranka ko nsubira inyuma ubwo nahise mpumiriza ndavuga ati Mana mbabarira ivyaha byose nakoze ubwo ndagusanze iwawe ubu nyene vyihuse nahise mpumiriza ubwo mwanya numvise ikintu kinteruye mu gitugu numva kiranteruye kimeze nk'ikizimbishije nsubira inyuma gatoya camera nk'usubira inyuma amapine yo ku ruhande neza araca kumano yitonza araca ko nza numva n'amanaragondamye kijya kinanica imbere nico cahise kinkubita ku mavi n'ipantaro nari nambaye niyo yatabutse ariko ndashimiye Imana ntaco nabaye n'ukuri Imana yarahabaye nabonye marayika wa repentance uwo ni marayika wa repentance ego n'ukuri je naramubonye nubwo ntamubonye amaso mu yandi muga narumvisa ankorako anterura Imana ishimwe cyane twongera Imana amashi menshi cyane haleluya urumva ko yaramushuhuye yaramutwaye ubwenge ni nkaho yaramutanze ariko marayika w'ishengero marayika wa repentance atubera amaso twongera Imana amashi menshi cyane gose